imbere y'imyaka 50 Yesu ubutumwa bw'imikangara y'Imana butangiye mu Burundi dufatiye akaryo ko kugira icese ababana b'imikangara y'Imana mu butumwa. Dusabe Mana turakunyaje kandi turagushimagije kuko mu mugambi wawe uzimbuwe watumye umwana wawe wabohora abantu kubita ikuzi cy'amaraso yiwe adukiza uruja rw'ibicumuro. Imbere yo gusubira mu ijuru yarungitse abatuma ku izina ryawe ngo bakwize hose inkuru nziza ngo bashitse urukiza rwawe mubendera. Turagusavye wezagire abana b'imikangara turungitse mu butumwa ngo bamenyeshe izina ryawe. Ikiganza cyawe kirabayobora, ubasha bw'inyuma yawe urabakomeza imitima yabo, ubarinde kuruha. Mu majambo yabo hari abasamira ku ijwi rya Kristo, ababumva bose kandi babona akarorero kabo baze bakwenda kwegwe n'umugambi w'inkuru nziza. Tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Mukama mazima nezagira ibimenyetso by'Imana. Iyi mikangara y'Imana izokwitwaza igiye mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza kandi byari bibaranga aho bari ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima. Amen. Iyo Mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo nzogenda. Mwakiri igitabo cy'ijambo ry'Imana kizababera isoko muvomamo umuco mushikiriza abandi. Nzogenda kandi imisozi nongere ndayimanuke nshike no mu biyaya. Nzogenda kandi nzabishobora kubw'umutima mweranda. Indungitse mu barwaye, yego cyane nzogenda. Indungitse mu bagowe, yego cyane nzogenda. Nzarangura ugushaka kwayo. Akira itara bamenyesha ko mukwiriye kuba umuco w'abakungu, kuko nzoba ndi umutumwa wayo. Iyo Mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo nzogenda. Kandi imisozi nongere ndayimanuke nshike no mu biyaya. Nzogenda kandi nzabishobora kubw'umutima mweranda. Indungitse mu bacuruzi, yego cyane nzogenda. Indungitse mu bazimiye, yego cyane nzogenda. Nzarangura ugushaka kwayo, kuko nzoba ndi umutumwa wayo. akira amashakure ari ku musaraba, ikimenyetso cy'urukundo rwa Kristo n'ikimenyetso cy'ukwemera. Muramenyesha Kristo yabambwe ubasha n'ubwitonzi bw'Imana. Iyo Mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo nzogenda. Kandi imisozi nongere ndayimanuke
witwara Imana turaje imbere yawe wakire twishimije wa mutima w'igishika wakirana abana hamwe bakuzi reka abana baherere ubwami bw'Imana bubasanaho turagushimiye ubuzima bw'Imana wabaye mwagisimu yatwiza abana b'Imana dushaka kumenyesha abana b'Imana batarakumenya sabini wacu gusa n'abana bakomeye imirimo yose y'isi umutima w'urukundo ukatwereka amakaritsiya niwo utumye tubasabira tukagomba kwiga urukundo umutaka ushikanwa twacu ngo tubanezereze ku bwawe kandi nawe ubashikane mu batoni bawe ntitwibagiye n'abana natwe ubashikiriye ubuzima bwawe iyo mana niyandungika kumenyesha ijambo ryayo nzogenda kandi imisozi nongere ndayimanuke nshike no mu biyaya nzogenda nitwa Patiri Nzabano Juvenal abasanzwe ndi umurezi mu seminari nkuru y'Ubujumbura ariko kandi asanzwe ndi umuyobozi w'ibikorwa bya Papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yesu Kristo mu Burundi. Yego uyu munsi muri gani ngozi mutubwira igikorwa cy'abazungu. Uyu munsi dukoraniye ngaho i Ngozi nk'amadiyoseze yose na cyane cyane twakoraniye turi kumwe n'imikangara y'Imana igikorwa kimwe mu bikorwa bya Papa byo kumenyesha inkuru nziza mu Burundi. Dukoraniye kugira ngo dusozere iyubire y'imyaka 50 iheze ubwo butumwa bw'imikangara y'Imana ngaha mu Burundi butanguye. Twari twayuguruye mu mwaka uheze none turi ngaha kugira ngo tubisozere n'ibyo mwiboneye urwakwa rwari rwaserukiye Burundi rwari rwaje ruva mu madiyoseze yose y'Ekleziya y'u Burundi. Ego Patiri murakoze cyane kutubwira ibyabazinduye kuno munsi hano turi muri diyoseze ya Ngozi. Natubwiye ko muri ko murasozera yubire y'imyaka 50 ubutumwa bw'imikangara y'Imana umaze bushinze imizi butanguye hano mu Burundi. None iyo myaka 50 nibihe bikorwa nyamukuru bikuru mwaranguye hano mu Burundi? Iyo myaka 50 haranguwe byinshi na cyane cyane bifatiye kuri kumenyesha nyine inkuru nziza aho iwacu mu Burundi. Umuntu yo kwibaza ati mbega iyo mikangara iyo myaka abo bana bari hagati y'imyaka 7 na 14 barangura cyane bamenyesha gute inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yego cyane abo bana bakora byinshi kandi baranguye byinshi gushika umunsi dukeguruka. Ubwa mbere ho nuko kubera uwo mugwi canke ico gikorwa ca Papa catamwe ngaho iwacu mu Burundi kuva kw'igenekerezo rya 6 mwaka w'1975 abana bariyumvisemo yuko uwabatijwe wese ari umutima wa Yesu Kristo. Ivyo vyatumye abana begerana baharonkera n'indero runtu na ndero rukristo. Abo bana ivyo baranguye rero si bindi kwabaye ubwa mbere kwitwararika abandi bana bagowe bo kw'isi yose kuko umwaka utashe mu gihe nk'iki baregeranya agafashanyo gaheza kakaja mu biro by'ubutumwa bwa Papa ari i Roma. Papa gaheza agasubira akagabanganya uko twabonetse bafasha abana. Aha mu Burundi rero iyo myaka 50 iraheze twitabwa ubutumwa bwa Papa twebwe turondera izo mfashanyo twegeranya agafashanyo gaheza kagaruka agafasha naho iwacu nyene iwacu mu Burundi mugarukirana cyane cyane amarero y'imfuvyi. Murazi ko dufite menshi ngaha mu Burundi amarerero y'abantu batishoboye babamuganye aho iwacu mu Burundi. Urumva ko ico gikorwa cavuye kandi candukana cyane cyane kuri abo bana bitanga uko bukwiye uko bwije. Ibindi bikorwa vyashoboye kuranguka nuko abo bana mu vyo bakora barondera kwegeranya
n'ukwegerana hagati yabo kugira ngo babandanye bamurikiwe n'inkuru nziza n'ijambo ry'Imana, bashobore kubandanya bakura bamenyeshwa ijambo ry'Imana, bazorimenyeshe nabo abandi. Aha turashobora no kuvuga akagoroba k'abana, nk'abana bahurira mu mubano w'Ukristo bakayaga iryo jambo ry'Imana, abana bagakina bafatiye ku ijambo ry'Imana, abana bakababarana bagatabarana bakaramukanya bafatiye kuri rya jambo ry'Imana nyene, maze bagakura bafise umutima w'ikigongwe n'urukundo. Ivyo rero muri iyi myaka bino byaranguye ku rwego rw'uyo mikangara y'Imana, nuvuga ko bikuru bikuru nivyo. Naco gituma dusaba ngo abo bana babandanye bakura bafise iyo ndero runtu na rukristo, kuko ejo nibo tuzeyemwo imiryango y'abakristo. Igihe bokura bafise iryo jambo ry'Imana, bakura bafise uwo mutima w'ubumwe, bakura bafise umutima wo kuremesha amahoro n'umutima w'ikigongwe, igihugu coba kikize, ekleziya yacu izoba irabandanya iba umuco n'umunyu w'isi ihereye ngaha iwacu mu Burundi. Ivyo bikuru bikuru novuga yuko bashoboye kurangura aho iwacu mu Burundi. Yego, igisata cyo guharuka ni igisata gihambaye cyane kuko aribwo kazoza k'igihugu. Imyaka 50 muhimbaje mu gihe igihugu kigiye mu bihe by'amatora. Ibihe by'amatora nabyo ni ibihe vyama bigaruka cyane kugwaruka. Hari ubutumwa mushikiriza kugira ngo ugwaruka rubimenye nizo kwitwara muri ibi byasanzwe? Ubutumwa dushikiriza s'ubundi ni ubutumwa bushimikiye ku ijambo ry'Imana, ku nkuru nza Yezu Kristo, nk'uko twama tubibwira abo bana kugira ngo bakurane wa mutima w'urukundo, ntibatwagwe n'ibihe n'amaso ibiguruka bihera, bamenye ko ubufise Kristo, ubufise ijambo ry'Imana akagira ubuzima bwa Kristo, bakaza bukabahuza bose, ko Kristo ari wabwambera abo bana ati reka abo bana banyegere kubwanyu bw'ijoro nubwo basa nabo, turondera ko abo bana bogumana uwo mutima w'ukubabarana, gukunda ubuzima, w'ukubabara ubuzima. Turizigiye rero yuko abakurikiranye n'abazoshira mu ngizo nyigisho twaba twabahaye batazotwagwa namba n'inyigisho z'inzoshobora kuba kubacishamo. Hama kandi niyo jambo tubashikiriza n'ubundi bamenye yuko kuma ntibarashikira kuja mu matora, kuko abamikangara y'Imana imyaka 14 babararikura kuja mu matora. Mugabo ejo canke hirya ejo nibashikira nabo nyene kubera inyisho tubaha, barazi yuko bazokwifata Kristo, bagifata ruru, bakagendera ya mahoro dukura ku mukama wacu Yezu Kristo, bavuga ati ndabasigaranya amahoro kandi ndabaye amahoro yawe. None rero twebwe novuga ijambo tubashikiriza, kandi novuga impanuro tubaha, ni nk'impanuro tubaha n'abandi ba Kristo bose, kugira ngo tumenye ingene twifata amatora, na cane cane abemera ijambo ry'Imana, abemera Imana bamurikirwe n'inkuru nziza, kugira ngo ivyo bakora vyose birange akaranga k'umukristo. Ivyo dukora vyose baragiye hamwe baremeshejwe n'aba bapfasoni, abasaseredoti, abashingantahe, baraheza barakundika iciyumviro, bagira bati nihagera ko dusozera uyu munsi mukuru, iyi yubile y'imyaka 50, twipfuza kuzogendera abandi bana bari mu bigo by'igororero no mu mabohero, tubagendere tubashiriye ikimenyetso cy'urukundo, dukoze mu buryo twashoboye kwegeranya uko tungana. None rero uno munsi tuvuye mu ihimbazwa ryo gusozera iyo yubile, mugabo tugize tuti dutaha tudasabye gushyikira abo bana bari mu igororero n'abandi bari mu ibohero ngaha nyine Ngozi, kugira ngo tubabwire yuko abandi bana babakunda kandi babasabira, bababazwa n'ibyabashikiye, mugabo bafise umwizero w'uko muzobirengera, mugasubirira, mukagira iteka, mukagira ijambo n'uruhara mu gihugu cy'amavukiro yabo. Nicyo rero nico kidushikanye ngaha, nyakubahwa
musitanteri nyakubahwa muyobozi w'iki kigo. Niko buryo bwo guhimbaza uyu munsi mukuru w'imyaka 50 imikangara y'Imana imaze muri iki gihugu cyacu. None rero yewe fashe ijambo nka sekuru w'aba bana serukira abandi bepishopi dusangiye inama kuko ari twebwe duhagarariye Brezil ngaha mu gihugu. Nagira rero sabe aba bana baserukira abandi baheze bagushikirize nyakubahwa muyobozi mwe na nyakubahwa Patiri Mwibutsamana nga ako gatemanyi twashizemwo icyo kimenyetso cy'urukundo. Twumvise ko hari abandi bana bato bari kumwe n'ababyeyi babo hariya Birohero. Twebwe tubiyumvira bose, ntituraba bonyene